hari umuntu twahaririye arambwira ati ntibantunganye mwaragize ihonyabwoko mwebwe Afrodebu. Namubwira nti niba uvyemera ndagusavye ucumfata unshira imbere y'intahe unshira imbere y'abarundi gutyo ibintu bitonganduke n'ingoga, kuko kenshi usanga aka kabibi ari twebwe indongozi tukabiba. Nta kibazo na gitonyi muri kino gihugu cy'u Burundi kiri hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa, nta na kimwe. Nta na hamwe uzosanga muri kahise ka kino gihugu hari abahutu canke abatutsi canke abatwa ku gatumba muri quartier hehe bagiye kwitunganya bonyene ngo tujye gutera aba aca ngo tujye gutera n'abari muzogende mutuhoze murabe, nta na hamwe. Ariko akabikava hehe muri twebwe indongozi dufise inyungu tugenda turondera, hama izo nyungu aho gukoresha neza ubwenge Imana yaduhaye musenyeri, mufite akazi gakomeye cyane buriya, aho gukoresha neza ubwenge Imana yaduhaye tukagenda kurondera inzira zo hafi. Hari n'ibindi by'abantu bishiramo ngo je no badumugabo nerekanye ko shobora kwigagaza nkanka ivyo abandi bose bemera, le négationnisme le plus vulgaire, le plus abject. Abo bantu gasanga ari garagambira agenda umengo isi ni yiwiwe, kandi yarakoze amarorerwa yatumye igihugu kiba mu marira mu myaka ingana nguko. Uri kurumviriza ibivugwa uyu munsi hirya no hino, urumva yuko ivyo twita la fièvre byo no kwitangira ngo la tension ethnique bisa n'ibiriko birabi ni débat. Usomye ivyandikwa hirya no hino ibivugwa birabona yuko barundi bakenewe kuvugutirwa umuti wo kuvavanura n'urwango, kuvavanura n'amacakubiri, kuvavanura n'injyane, uko bakaja mu iterambere, uko bishobora gutera imbere tugomba duterana imige. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Subwa mbere mu Burundi haba ibikorwa byo kurondera kwegeranya abantu. Buriya abo muri Severe barabizi, mu 1964 harabaye kugerageza kwegeranya abantu bamaze kubona imishamirano yari cyane mu nzego z'igihugu, cyane mu mugambwe wadasigana iprona rorongoye igihugu no mu nama nshinga mateka. Baragira inama Igitega yamaze iminsi itari mike, bagira bati turabe ingene twosubiza hamwe. Baravugana, mugabo ugiye kuraba ivyakurikiye barahendanye, kuko inyuma ni wacha hatangura kuboneka amarorerwa n'ubu tugikurikiranwa n'ingaruka mbi zayo. Barahendanye mu 1988 gushika mu 1991 harabaye umugwi w'igihugu ujejwe ikibazo cy'umwe bw'abarundi. Twari kumwe muri wo na nyine cyubahiro musenyeri turi kumwe ngaha Evariste Ngoyagoye. Twaragerageje mugabo ntivyateye imbere, kuko mwarabonye nyuma nta myaka 3 yaheze tutaguye kandi mu kaga. Aha ndagira kandi ndabahe un témoignage. Jewe ndi mu bashinze umugambwe Sahwanya Afrodebu. Kuri je nanditse amategeko gedegwa ko mbere nakaranga mutima ka Sahwanya Afrodebu, projet de société. Mu byo twari twanditse yuko mu mugambwe Sahwanya Afrodebu tutazokwemera ko hinjiramwo abagizeho nyabwoko. Hanyuma bishikiriye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu,
ati ico kintu mutagikuyemwo uwo mugambwe wanyu ntituwemerera. Uwo mushikiranganje yitwa Ngeze François, Imana yaramaze kumuhamagara. Hanyuma rero jewe ndibuka yuko Melchior Ndadaye yari ngaha, jewe ndiko ndatembera iboraya, ndiko ndamenyesha umugambwe, aca arandumako ati nyabo natebuka, ati bya bintu wandika umushikiranganje Ngeze yavyanse. Mbe yavyangiye iki? Mutega amatwi mwumve akamaramaza ku barongozi bamwe bamwe, ndaza kubishikako. Yanditse ngo muvuze gutyo muba muvuze yuko umugambwe sawa Nyafrode wanyu atamututsi azokoza bw'ikirenge. Sindamubesheye kuko ndafise urupapuro kwijambo yari yahaye ikinyemesha makuru c'abafaransa AFP, ndarufise kandi sinuza kumubeshera nukuri. Iyo rero niho ngira ntambukenza. Iyo rero abari mu nzego zo hejuru batumva, badategera, batagendera uko kurondera ukuri mu nzira yo kumwanyisha abarundi ngo ayone cyo kimwe, hama hari ingorane, hama hari ingorane. Wumvirije n'ubu uko mutanguye, uko mwariko murabivuga, muvuga muri twebwe turumugwi tekinike, mutibindi murabariza ahandi. Harakenewe ni recommandation ya mbere, harakeneye ko haba coherence hagati y'ibigwa byose biraba kurondera ukuri no kunywanisha abarundi aho bica hose, kandi bikaba bien coordonné par les institutions de l'État. Imigwi ngiyi irondera ukuri ko kunywanisha abantu imaze igihe kirekire iri kirakora, birayigora, biranashika naho bidemobiliza abantu, bituma abantu batizera, bati bye turiko tuvaye tujaye. Jewe imigwi nzi yagiye ikora ntiyarenza imyaka 3. Uwiwacu umaze imyaka ingahe? 10 n'ingahe? Ngira 12. Hamaze kuza guhindagurika dukangahe. Imigwi ngiyi ntibagenda bahindagura abantu igihe cyose. Ntituze turabeshanya, uhindaguye abantu ucutuma musubira inyuma, umwe agacagira ngo reka ntangurira ahi wanje. Erega turabibona. Jewe umugwi wa mbere, abari mu Rwanda baraje kumbatsa, nabandi bakambatsa, kuri nabandi bazotsa. Aha nukuri abantu mukora muri presidence ibe recommandation ikomeye cyane gose, guhindagura abantu bo muri severe igihe cyose uko imyaka 3 nishize nibiki si byiza, biradestabiliza uwo mugwi, bikawutuma utaguma ku ijambo, utaguma ku ntumbero. Iki kibazo cy'u Burundi cy'ukuri nuko nkwanisha abarundi muri iriya myaka twama tuvuga, usanga ari uruhererekanwe. Nico gituma vuga mbere ntivyotejwe koroha. Jewe ndasoma cyane ibitabu, ndasoma cyane amatemwanyaje kuri ibibazo byacu. Barakubwira bati iyo hatabigandagurwa rya kwa gasore 65 ntiyari kuba. Ariko kubwira bawubwira bati batabigandagurwa rya ngenda ndumwe ivyakwirikiye 65 69 kurundi vyari kuba. Bakakubwira bati iyo hatabirindwi na kabiri kuri 8 ntiyari kuba. Hari umuntu twahaririye, genda ko ndaguharira kuri iki kibazo, arambwira ati ntibantunganye, mwaragize ihornya bwoko mwiga Afrode. Namubwira nti niba uvyemera
ndagusavye uca umfata unshira imbere y'intahe, unshira imbere y'abarundi, gutyo ibintu bitonganduke n'ingoga, kuko kenshi usanga aka kabibi ari twebwe indongozi tukabiba. Nta kibazo na gitonyi muri kino gihugu cy'u Burundi kiri hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa, nta na kimwe. Nta na hamwe uzosanga muri kahise ka kino gihugu hari abahutu canke abatutsi canke abatwa ku gatumba muri quartier hehe bagiye kwitunganya bonyene ngo tujye gutera aba ace ngo tujye gutera n'abari muzoge mutuhoze murabi, nta na hamwe. Ariko akabi kava hehe? Muri twebwe indongozi dufise inyungu tugenda turondera, hama izo nyungu aho gukoresha neza ubwenge Imana yaduhaye musenyeri, mufite akazi gakomeye cyane buriya, aho gukoresha neza ubwenge Imana yaduhaye tukagenda kurondera inzira zo hafi, inzira zo hafi. Nico gituma rero buriya muri iki kibazo cyo kumwanisha abarundi, barya abarundi bene wacu, bakuru bacu, ba data, basogokuru bacu bo hariya mu mitumba, nta kibazo bagutera. Je ndibuka igihe ndo mukuru w'igihugu naragiye ahantu abantu bari bashwanye, hari Muramvya ndavyibuka, barambwira bati erega nyakubahwa twebwe n'ubu twashaka kwisubirira mu mihani wacu, ati mugabo hari abantu muri mwebwe mu Rwanda n'ubutegetsi Bujumbura baca babaza kutubwira bati mugume ngaho, ivyo twipfuza biturabishikira. Rero nyakubahwa murongo Severa, murafise uruhara rukomeye cyane gose, mufatanije n'abarongoye amashengero, mufatanije n'abarongoye aya mashirahamwe avuga ngo ntaranira ibice bya politiki, mufatanije n'abamenyesha makuru. Ubwa mbere n'ukuri mubanze mudufashe twebwe indongozi, mudufashe twebwe indongozi kuvura imitwe yacu. Kuyivura, kuko ntituzoshobora kuvura igihugu twebwe tutabanje gukira. Mugabo wagiye dukaraba mu mitwe yacu turacagwaye, mu mitwe yacu turacagwaye. Abo ndagira mbaze, mbe hari abapsikologe muza murasaba ngo baze barafasha? Erega turagwaye tutabizi. Ugasaba umuntu ararahira afite ikibazo akarahira nti bishoboka. Rero nagira mbereze ngaha, iki kibazo kirakomeye, si kuri kahise ka kino gihugu gusa, ni no ku mahoro muri kano karere, no ku mahoro kw'isi. Ariko agenda ukaraba ugasanga ni kibazo kitavugwa. Ugiye muri Nations Unies ni gake bakikubwira, ugiye muri Union Européenne ni gake bakikubwira. Ndazi umurundi mwene wacu yagiye ahantu ariko arayiga ibibazo by'ihonyabwoko, aravuga ati hari abayihonyabwoko mu Burundi, bati ihonyabwoko riri hehe? Bati woduha urwandiko ruvyerekana rwemejwe kugira ngo tubikorereko. Arabura yacira nayamira, turakeneye yuko tutoteba hakabibwirizwa rihana ikintu citwa nyabwoko mu Burundi. Atariho nyabwoko uza kujya kuryagiwa gusa, iho nyabwoko, kuko hari ibintu byinshi, hari umubabaro mwabuze mwebwe, hari nibindi by'abantu bishiramo ngo je no badumugabo nerekanye ko shobora kwigagaza nkanka ivyo abandi bose bemera. Le négationnisme le plus vulgaire, le plus abject. Abo bantu gasanga ari garagambira agenda umengo isi ni yiwiwe, kandi yarakoze amarorerwa yatumye igihugu kiba mu marira mu myaka ingana nguko.
hari n'abandi bashobora kugira manipulation kuri bibazo kuri za intere navuga nabo nyene ibwirizwa rikabahana kandi iriho rigakurikizwa. Aha rero nshatse guhereza ngira ndi hariho uruhara rukomeye cyane rw'inzego za leta. Je ndagira nsabe nukuri abantu bicare bavyige neza barabe bati twogira iki kugira ngo umugwi severe urangize n'ingoga kino gikorwa. Severe ntimuzokwihende ngo muzomenya byose muri detail habanda na gato, ahubwo ivyo muzoshika ko twabibya byose nivyo bizoribera n'aba universitaire n'abandi barondera bakarondera rero umutima uri munda, ahandi barashika bagashika bagasha. Niyo uvuze ibintu bakagira ati uyu ariko arayivuga abikuye yabwiwe nande, cyane bakagenda kwivugira ivy'iwabo mu mutwe agira mu universitaire bakandika ibintu bakavuga ibintu bitagira umutwe n'amaguru kuri ibibazo. Murantunga navuze byinshi mugabo turakeneye n'ukuri mpereze gaha gufata ingingo kandi nta nizofatirwa atari mu rwego rukuru rw'igihugu kugira iki kibazo gitebuke gihere, tumenye ico kuzira, tumenye inzira yo gufata, tureke kugenda umuntu wese mu gitondo aza mukuri kuri jewe haba namba, tuze turondera hose. Ariko je sinifuza ko munyarutsa ngo muheze kibina ciza ntivyerera inzara vyerera umwaka hako mupfuvya canke muzigiza ibintu ngo bikora buhoro buhoro mukabikora neza muzokwari mudusigira ibintu bizotuma dusubira mu ihumbi. Ndabashimire kandi kubera mugwanyujejwe kumenya ukuri no kumenyekanisha akacaza n'ikigabane ca kabiri cyo kunywanisha abarundi. Nibaza rero ko kuri mwagohejeje ko mwatanguye ikigabane ca kabiri cyo kunywanisha abarundi cyaye kumburengera muri ko mubikorera rimwe, ariko harageze yuko ikigabane kije hageze uri kurumviriza ibivugwa uyu munsi hirya no hino, urumva yuko ivyo twita la fièvre byo no kwitangira ngo attention ethnique bisa n'ibiriko birabi ni débat usomye ivyandikwa hirya no hino ibivugwa birabone uko barundi bakenewe kuvugutirwa umuti wo kuvavanura n'urwango, kuvavanura n'amacakubiri, kuvavanura n'injyane, uko bakaja mu iterambere, uko nshobora gutera imbere tuguma duterana imigere, tuguma twidoga, tuguma dutana ku mwikomo. Iyo bariko baravuga les victimes, je mu ba victime ndimwo, hari wambwiye ati we nta muvyeyi wabuze 72 inyuma yaho ntoya, mwe mu bifata nabi. Naragize kwishura umenyesha makuru yari kwavuga ati none nk'abajya abana bimbonera kure imyaka 20 10 n'ingahe bavuga ngo cara tuvunye kujya so kubera cyabavunye gute ni cyabavunye kuko nk'umwana yari muhira atagira umuvyeyi, abavyeyi bose bari kugwana ajya ubugari imisi yose yaburose cyakara atariye atigira abona umuvyeyi cyaramuvunye nuko nyene na president bantu yarigeze kuvuga ati twebwe cara tuvunye kandi ntabesha ujya naribonye se umuntu amaze imyaka myinshi washaka n'umuntu aba yarabonye ibara aho rigwa. Ndazi ko yabonye ibintu byinshi muri iki gihugu, tuvuze ko yaribonye tuba tubeshe caramuvunye gusumba benshi mu bari ngaha muri twebwe. Amavuze naje ko ndi victime nibuharira uko jewe hari bandora tuyaga ngatanga iciyumviro akakubwira ngo murasubiriye bimwe vy'72 nawe 72 ntiwariho. None je umbaza gute ivy'72 kandi 72 ntariho? Hari abarundi benshi bazira uno muzi ivyabaye 72 kandi batari abo n'aba victime ngira ngo do category X cyangwa Y mugabo bari twoshoboye gukategoriza les victimes ama category do A a Z, twese turaba victime. Hariho muno munsi umuntu yagiye kwimukira mu Ngagara cyangwa mu Nyakabiga cyangwa kumusakora muri ayo makartier, ariho habaye abagumutsi benshi mu 2015 bavuga ngo ujya ni quartier y'abagumutsi nawe ni jyambere amanutse Bujumbura ni harose ashobora gupaga haki kumusaya agacaja muri abo bantu nawe acaba victime y'ivyo bintu yasanzeho. Ngira ngo ico kirumvikana twese tucumva kumwe uko kunywanisha abarundi. Hari umuntu aca yumva kumenga no kunywanisha abahutu n'abatutsi abanamba abahutu baraviza amacakubiri hagati yabo, hari ivyo batumvikanako ya de conflit d'intérêt hagati y'abahutu barakeneye ngira ngo kumbure nabone umuntu yo banywanisha abatutsi niko kuko abatutsi bafise ivyo bapfa no mu muryango w'abana batanu umuvyeyi amari paraba mugira ngo abana biwe batanu barafise abapfa ikaramu, harabapfa icyumba ciza baryamamwo, harabapfa aho bicara mu modoka, bafise imodoka zikereje ngo amujya yicara imbere nanje ngomba kwicara imbere. Nukuri
kunywana bikenewe mu mashengero hariho umujyano mu madini mu kazi ka leta hariho usanga ari nk'urwakazi n'umugambi rero novuga ni umugambi kandi uzokwama naho seve urangiza ibikorwa ico ni kuba leta izokwamamo imisi yose imiryango izokwama imisi yose abaserukira amadini n'amashengero bazodufasha imisi yose abamenyesha amakuru bafite uruhara mu gufasha abantu kunywana dutegerezwa kwirinda kugambe kwirinda gukora ibikorwa byotuma dusubira mu ihumbi none ko tuzi ibyabaye ibyagoye abarongoye igihugu kuva mu myaka iheze kugeza uno munsi kubera iki tubisubiramo perezida Ntibantunganya ari ngaha arazi neza yuko igihe umugambwe Sawanyafrodebo wafata ubutegetsi muri 1993 haravuga ijambo ryitwa gususurutsa nk'icyo kintu wowe susuruka mugabo reka n'abandi basusuruke utwaye abantu gukanya bagiye ubashyize muri frigo bategereza kugerageza gusohoka muri frigo ivyo byose rero no kuvuga ngo ko naka yabikoze sinegerezwa kubikora mukiro ngo ingirigira nk'iyindi ikavuna ibano nk'iyejo si kubera umuntu yishe je ntegerezwa kwica umuntu yarivye sinegerezwa kwiba ntegerezwa kumva yuko tugabuti harabaye niyakabe hafimbwa n'imbeba kimwami n'ingoma niko abandi bavuga nidusubire mu vyabaye nidusubire mu ihumbi hariho ibintu genocide intellectuelle yayivuze yarabaye muratemera ko habaye genocide intellectuelle ari ihenda cyane mu kwica abahutu bishwe 72 cyane cyane abari baramaze amashuri les fonctionnaires les commerçants n'abanyeshuri mu mashuri ari nyuma ya y'uwicumi perezida Ntibantunganya arabizi yoba yarokotse kubera atari bwashike mu mashuri y'imbere naho ndazi ko bari kumutwara nk'abandi mu seminari mu Giragera bagenda gutora abantu yakingiwe n'imyaka mike yiwe ivyo vyarabaye ça c'est un génocide intellectuel bya bintu byo koriyanta abantu uravye intara ushira amashuri meza mu ntara imwe ayandi ntuyashireho byose byarabaye none umunsi hari imyidogo ivuga yuko mu gutanga amaburuse usanga ari abana bamwe kuja muri context ari abana bamwe ivyo duteza kubigwanya twivuye inyuma ntidusubire mu vyabaye harabaye ntiyakabe ivyo nibize bisubire kuba nivyo turakora ivyo abandi bakoze urumva ico rero nuko tudakora nk'ibindi abandi bakoze ikindi naco novuga cofasha kugira ngo ukunywana koko gutsimbatare gushinga imizi nuko haba ubutungane mu gihugu erega hajya keshi ingwano tujamo injyane tujamo nuko haba habaye akarenganyo umuntu agahaguruka pour revendiquer ses droits aussi longtemps que des droits seront confisqués uwo muntu droits zibe zabaye confisqués azohaguruka azigwanire arondere n'abamufasha ubutungane rero butegezwe gushinga imizi tuvuze ubutungane aho uca yumva bimwe byo mu masentare kuva mu y'intango ugeza muri nayinyuzwa oya ubutungane naha uko twicaye burashobora kuba butubahirijwe umuntu ukamuha agatebe gatoyi ubundi ukamuha intebe nini umuntu ukamugaburira ibikaranze undi akagira ibidakaranze muri bisi umuntu akaba wowe rero ujyanye cyangwa nimwegerane kuri intebe mwe batanu ahandi yicaye batatu hageze gutanga igitoro ugasaba kuri station ari wacishije imbere ubundi asigaye inyuma ibyo byose n'ubutungane buke ubutungane buteza kubaho mu bwoko bwacu kwa misi yose ubusabye ijambo akarironga ubutereka agaterekera abantu bose ntihagire ubacira kwiteka mu ishure umwana wa nakamye baramwicara imbere undi wicara inyuma ubutungane mu buzima bwa misi yose ubutungane rero buca bukurikira n'intwaro ibereye hamwe azoboneka intwaro idakumira hageze gutanga akazi abantu bose bafite des connaissances et des compétences appropriées bakaronka na abarundi bazosubira kwidoga reka kwidoga biva yuko hariho umwana n'ikinono mu binabiriya tugwanye umwana n'ikinono kana kari mu mpere ni kari mu nama ndazi ko jewe ndakunda gusoma kwa dossier menshi yaba yavuye mu madini mu mashengero mu mashirahamwe atandukanye hamari umwe n'ivyo byo kwidoga byuko abantu barenganya abandi kandi ugasanga nivyo twige rero kutarenganya umuntu wese sinovuga ngo nituzongana nshobora kurungana mugabo ivy'amategeko umuntu wese amurekurira abironke atangunzi atawanja wangura ikindi ngomba gusozerera ko niki kintu c'imico mu ndero kuko nitwa tugomba les valeurs z'ubwo butungane z'uko gusabikanya z'ubwo buntu nuko tugerageza kugaruka ku ndero ishingira ku mico y'abarundi biroroshe mbega ko abakoroni n'abamissionari n'aya madini n'amashengero bitaraza mu Burundi hari abahutu n'abatwa n'abatutsi mugabo bakaba batari bwafata imipanga ngo batemece inko ngo barasane ni kubera igihugu cacu
cari mu mico myiza. Abarundi ubarinjiranye n'imico mibi, imico mibi bararishano ryinshi bitandukanye, barigaburirwa n'abantu batandukanye, bamwe baroga badakaravye, abandi sinzi ko bakaravye. Ivyo rero bica bituma bija mu kubaho kwabo, amafilime baraba, ibitabo basoma, amafilime bazari hari mu bwicanyi. Ubwo bwicanyi bwaje bukurikira rero ivyo bintu. Utezo no guhimbira yuko dushaka kwenkirika les valeurs positives, tubihera mu ndero, tugera kuri amashure y'intango yo kwimenyereza école maternelle, twigishaho kizira kwiba, kizira kwica, kizira kurementaniriza abandi, abana bakabisubiramo nk'ivyese, bakabikina, bikaja mu marano mu maraso, bikaja mu nimatima y'umutima, bikaja mu misoso n'imisokoro y'abarundi bihereye hasi. Twebwe tungana gutya turi mu kwigira n'uwogerageza kutubwira ibintu ahita tubwira hari n'abumviriza bagatwenga ngo ni diplomasi canke ngo akakubesha kandi atari ivyo. Muga abana batoyi baroro kiti kigororwa kikiri gito. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze.